ni umunezero gusubira guhura namwe bakunzi ba televiziyo Heritage ndabaha ikaze mu kiganiro canyu cuno munsi. Ikiganiro nkuko mumenyereye dufata umwanya tukakira abatumire tukamarana igihe tuganira twongera duhimbaza Imana turi kumwe. Rero kuno munsi nkaba nakiriye abaririmbyi sijambere ndazi ko mumenyereye muri kino kiganiro. Ndi kumwe na Yannick Uttar hamwe na Divine Light bo muri mwishengero rya Holy Center. Nibo turi kumwe, reka ndabaha ikaze baturamutse hanyuma tumenye amakuru yabo hari yaciye iminsi. Kamere kumwige murakoze cyane ndababwije cyane kubavuze ku mazina ni Divine Light. Ego Divine Light asanzwe akorera muri Holy Sound muri shengero Holy Center. Okay. Ni baheruka guhindura n'izina ry'intara y'Iwanyu. Utagirira. Ishengero ry'Ubutanyerera riraho. Ego rimeze neza cyane. Amen. Bo hamwe na Kristo canke Imana ishimwe ko ariko baratwukirana bose. Bo jewe ni Yannick Uttar mire si chanson. Naje guhimbaza ngaha muri televiziyo Heritage. Karibu dusangire guhimbaza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni usanzwe urongoye imigwi ya Holy Sound mu Burundi bwose. Mbega ubigeze kuri ngaha? Imigwi ya Holy Sound mbo ni myinshi mugabo amashengero aramaze kuba nayo nyene menshi. Orthodox église. Yeah. Wow. Glory to God. Amen. Hanyuma makuru y'iminsi dukoze ikiganiro ufise indirimbo yarayisohotse nibaza turaza kubigaruka ko à la fin. Ariko ufise n'izindi zitari zike nibaza ko tuza kugira ibihe byiza cyane gose tuzikoresha cyane gose kabisa. Murakoze kandi gusaba kutwakira. Ubuntu tugiriwe n'Imana gusubira kuba kumwe namwe no kugira ngo tube kumwe n'iritorero tube turahimbaza Imana. Murakoze cyane. Amen. Hanyuma tuvuze guhimbaza umuntu ashobora gufata angle runaka guhimbaza Imana akavuga ati fatiye ku bwiza bw'Imana, fatiye ku byo yakoze, fatiye kuri iki n'iki. Mbega indirimbo zawe uravye ukuntu zandika uvuga ko wewe ufatira kuki? Bo indirimbo zanje ziri ku mateme nshaka kugira amateme yose ashoboka y'ubuzima bw'umuntu n'Imana, y'ubuzima donc Kristo. Amateme ni menshi, hariho amateme y'icari mu gishasha, hariho amateme y'ubuntu, hariho amateme y'urukundo, hariho amateme y'ubwiza, amateme y'ibikorwa Imana ikora, n'amateme menshi cyane gose. Numva ko rero jewe indirimbo zanje muri Cantique nsokora zishobora kuba ari nk'ibitabo 5 bizaba biri ku mateme. Uzovuga ati umushaka indirimbo z'urukundo zigenda muri teme y'indirimbo z'urukundo, hanyuma uca usoma utangure kuririmba urukundo rw'Imana. Ego bisigura yuko Light bisigura yuko domaine zose z'ubuzima bw'umuntu zishobora kugira conclusion imwe yo guhimbaza Imana. Wow, reka dufate umwanya duhimbaza Imana. Ndazi ko mwadutegura ibitari bike kazi. Andi tuga duhimbaza tukira duhereko vuga ko cari mu gishasha. Iyo ndirimbo ivuga ngo narakijijwe, ariko kandi narakijijwe siko by'imirimo no kubera nize izina ry'Umwana w'Imana. Cyo gituma nagira nangariza umuntu wese ari ngaha aziko yakira umwami Yesu arafise intahe, kubera ko biravuga ngo Imana yadukuye mu rupfu twarabo gupfa nk'abandi bose, mugabo kubw'ubuntu n'imbabazi yatugirira dukiza. Ntiyadukirije kubera twe tugororotse, yadukirije urukundo n'amaraso ya Yesu Kristo. Rero iyo umuntu yibutse ko yakijijwe ashaka yosubira kugenda na kihapore akavuga ati navuye mu rupfu nakiriye ubugingo budashira. Let's enjoy. Narakijijwe
si kubw'imirimo naramwizeye Kristo n'uwanje ndamahoro naramwizeye Kristo n'uwanje ndamahoro narakijijwe si kubw'imirimo naramwizeye Kristo n'uwanje ndamahoro naramwizeye Kristo n'uwanje ndamahoro ndizera ko wambaye umubiri ndizera na wa musaraba jambo w'Imana upfurufuruye ntiwatinda mwumva maze urazuka byose kubwanje ndizera ko wambaye umubiri ndizera na wa musaraba jambo w'Imana upfurufuruye ntiwatinda mwumva maze urazuka byose kubwanje ntiwatinda mwumva ntiwatinda mwumva maze urazuka byose kubwanje ndizera mwami wanje ndizera ko wambaye umubiri ndizera na wa musaraba jambo w'Imana upfurufuruye ntiwatinda mwumva maze urazuka byose kubwanje ntiwatinda mwumva maze urazuka byose kubwanje hari impamvu Imana Kristo yambuza amaraso yawe ikica kuruzi iyo mpano Kristo n'uwanje ndamahoro nikica kuruzi iyo mpano Kristo n'uwanje ndamahoro nikica kuruzi iyo mpano Kristo n'uwanje ndamahoro
hasi ryanje ntiwondeka uzimire uri umwungere mwiza atondeka ngo nzimire na rimwe aziyicara ryanje hamwe niva hasi ryanje niboneka ngo nzimire naho bovuga ko bidashoboka naho bovuga ko ntazobaho naho bovuga ko isi nayiheze naho bovuga amajambo menshi arahari uwo ni Yesu arahari uwo ni Yesu naho bovuga ko bidashoboka naho bavuga ko ntazobaho naho bavuga ko isi nayiheze naho bavuga amajambo menshi arahari uwo ni Yesu arahari uwo ni Yesu naho bavuga ko bidashoboka naho bavuga ko ntazobaho naho bavuga ko isi nayiheze naho bavuga amajambo menshi arahari uwo ni Yesu arahari uwo ni Yesu nahawe ubuzima utavumika ubuzima bwanje burahezagiye ibyo nkora byose biganje mw'Imana kazoza kanje karashigikiwe kuko mfise umwami Yesu kuko mfise umwami Yesu nahawe ubuzima butavumika ubuzima bwanje burahezagiye ibyo nkora byose biganje mw'Imana kazoza kanje karashigikiwe kuko mfise umwami Yesu kuko mfise umwami Yesu nahawe isezerano rikomeye imisi yose yo kubaho kwanje ko nakigwana na Satani byose Yesu yarabirangije ibyari kuntsinda ubu ndahiriwe nahawe isezerano rikomeye imisi yose yo kubaho kwanje oya sinkigwana na Satani byose Yesu yarabirangije ibyari kuntsinda ubu ndahiriwe nahawe isezerano rikomeye imisi yose yo kubaho kwanje oya sinkigwana na Satani byose Yesu yarabirangije ibyari kuntsinda ubu ndahiriwe nahawe ubuzima utavumika ubuzima bwanje burahezagiye
ibyo nkora byose biganje mw'Imana kazoza kanje karashigikiwe kuko mfise umwami Yesu kuko mfise umwami Yesu Ndashaka kujyana ati nahawe ubuzima butavumika nahawe ubuzima butavumika ubuzima bwanje burahezagiye ibyo nkora byose biganje mw'Imana kazoza kanje karashigikiwe kuko mfise umwami Yesu kuko mfise umwami Yesu ukuntu umuco warasiye mu mwiza cane igihe waboneka ubwami bwawe bwahinduye amateka y'isi no kurakirwa ukuntu watetereje satani kubwo musaraba ingoma yawera warayiharaniye kugera no gupfa ukuntu umuco warasiye mu mwiza ukuntu umuco warasiye mu mwiza cane igihe waboneka ubwami bwawe bwahinduye amateka y'isi no kurakirwa ukuntu watetereje satani kubwo musaraba ingoma yawera warayiharaniye kugera no gupfa mami we wakuye umuvumo w'urupfu wajanjaguye ca gisato wazanye ubwami bw'umuco zoshinga ibendera ryawe aho ndi wakuye umuvumo w'urupfu wajanjaguye ca gisato wazanye ubwami bw'umuco zoshinga ibendera ryawe aho ndi Amen. Wow. Turacyari kumwe n'abatumire beza indirimbo zirimo amajambo akomeye mbega bise importance yihe gucentra en fait worship kunyavanga no kwizera bo busanzwe burya umuntu asa n'ivyo yizera kandi urumva urugeze umuntu ahimbaza mw'Imana bivana n'ukuntu yayibonye n'ukuntu yayizeye so rero ivyo umuntu yizeye je nama mbona narigeze kuba nkorera mu bahimbi abahindi bafise imana nyinshi zitandukanye kandi ivyo bizera barabijako kandi batizera imana yacu ari n'ijuru n'isi rero imana yacu kwizera biroroshe naho genda ukaraba igikere dufate ku bantu bazi igikere n'agakoko ko mu mazi canke ifi gacuraba kungene design yinze design yayo kungene ikora kungene ca mu mazi kwifungura ifungura iki kubera Imana yaremye ifi ikazobaho ntizoveho ibihe byose ivyo vyingine cyo gikogwa cutuma wizera Imana ugacuhimbaza rero burya uguhimbaza Imana ntibivana n'ivyizerwa vy'ishengero canke ivyizerwa vy'ahandi hantu bivana cane cane n'umuntu yayibonye akayitahura akamenya ati none je Imana no yivuga gute nico gituma bigutera guca bugufi munsi ibirenge vyayo kumva wovuga iyo Mana bivanye n'urugezo runaka mwagiranye ko mu kuyizera no mu kuyibona murakoze Divine Light wivuga ko iki bifasha iki kuko mubije nk'uburyo mwandika umuntu ashobora kumva ukuntu ari amajambo ashingiye kuri conviction ukazuza kanje karahezagiye kubera yuko byubakiye kuri Kristo ntera nje imbere kubera iki kinavuga simba ijambo ry'Imana avuga ngo urupfu n'ubugingo buri mu mashaguru kandi Imana yibera mu mashini y'abana bayo ahantu hari Imana habwiza kuba ubuzima uvuga ngo
ikihe ndiko ndavuga ngo nteranje imbere izo ndabivuga ndiko ndahimbaza Imana kandi abanyemba ndiko ndavyagiza Imana mu binyerekeye byose bivuga ngo ndi musi y'itegeko ryo guteranje imbere kubera ko ivyo bintu navyatuye kandi natuye ubugingo kandi biri mu masho bw'ururimi kandi aho hantu nyene havyagiye n'Imana bivuga ngo nyene urumva ko ayo majambo arankorera kubera ko ndabikorana umutima wizera Imana no kuyihimbaza no kuyishima. Amen. Bisigura yuko guhimbaza umwanya wo guhimbaza arakanya umuntu ashobora gukoresha mu kudeklara kwizera amajambo yo kwizera amajambo y'ubushobozi no kurema no kurema ibikwerekeye amen no kubyagiza Imana mu buzima bwiwe hano ari Imana hari ubuzima Amen. ushaka ubuzima byagiza Imana mu mashini ni ukuvuga ugwaye canke ubona ibitagenda neza mu buzima mbega guhimbaza Imana gute ugwaye canke ubona ibitagenda neza bivuga ngo nakavuze yuko Imana byagira amashini bivuga ngo kandi ahantu Imana ihageze hadugizwe ku buzima bivuga ngo urashaka kubugwaye canke uri kurabona ibintu bitagenda neza tanga uruhimbaza Imana byagize Imana mu ivyo bintu ubu ningene vyihindura rega turi nta kindi dusabwa kwizera Imana no kuyishima hama ivyo navyo si twebwe turi hari abamarayika bajeje gukora ibi ivy'Imana uretse nico burya Psalm 48 umuntu wese ashaka guhimbaza Imana adafise ico bita cunavuga igisababu canke cireguza yosoma Psalm 48 natangajwe na verse ya mbere ivuga ngo nimushimire Imana yemwe abari mwijuru mwishimire ahasumba amajuru abari mwijuru muhimbaza Imana muga muce muyihimbaza mwisunza ahasumba amajuru ndavuga ati kumbe mwijuru bafise motivation yo kwama bumva batoreka guhimbaza Imana kubera barafise ubundi bwiza bw'aharengeye amajuru barimo. Amen. Nico gituma abari mwijuru mwese yemwe mwaba marayika myacata mu kudondagura yemwe zuba yemwe kwezi yemwe nyenyeri yemwe bicu yemwe binyabugingo muhimbaza Imana muyihimbarize ahasumba amajuru. Yani majambo hari handi hantu nabo babona ubundi bwiza buba motiva toujours kwama bariko barahimbaza Imana. Tukagaru okay ushaka kuvuga yuko nivyo umuntu atarabona mu bigaragara ashobora kwihimbaza kw'Imana apana bisanzwe arega mujya mu bisanzwe Bibiliya avuga ngo icubahiro c'Imana no kunyegeza mugabe icubahiro c'abami no guserangura cyahe kunyegurura bisigura biti twebwe n'ubu yaba Imana itaduhishije ejo ntituba tuyibubaha tuyihimbaze oya ahubwo twama twifitiye confidence yuko hari ubundi bwiza rero rega citubwira ngo burya ngo mwebwe ngo mva mu bwiza muja mu bundi bisigura ko turafise motivation yo kwama twumva dushaka kuraba Imana no kuyihimbaza no kubona ibihe bishasha bituzaka. Amen. Ico gihe rero baca baramanuka uri kurasomya psalm bavuye mu ijuru babidondagoye byose baca baraza kwisi muhimbaza Imana yemwe bambi yemwe afise ubukuru yemwe banda yemwe misore yemwe nkumi yemwe biki yemwe misozi miremire yemwe turambi yemwe mabuye yemwe vyatsi yemwe mwese ni muhimbaza Imana muyihimbaze kubera niyo Mana yonyene ikomeye irahambaye ubukuru barava kwisi baje kuzimu yemwe ibinyakuzimu ni muhimbaze yemwe bifi binini himbaza yemwe biyaga yemwe damba yemwe mwese muhimbaza Imana. So rero nta muntu numwe ntaca umuyani majambo apana umuntu nta caremye na kimwe caremwe n'Imana kitari munsi y'iteko ryo guhimbaza Imana. Ibyo rero ni wareka guhimbaza Imana ngo nuko wamerewe nabi nakazi kawe Imana yamirikira himbazwa bya byiza urenge situation urimo ugahimbaza Imana kubera ko Imana ushaka kuyihamagara byoroshe urahimbaza Imana ishobora ko abantu batamuzi abantu batahimbaza n'ibikunda Jesi yeje ko mirendero waje ushaka rero kwiza byihuta tora ahantu fumuhiga idonongo utangure uzamure waje kuzamura burya hari ibintu bishasha uza kumva ko rakoreka mu nkemu yawe cumva amakonverasi mashasha murakoze. Amen. Bisigura yuko ushaka guhimbaza Imana ku no kuvyizigiye ko bitarakoreka utarabibona ivyo wizeye ko bizoba mu mwaka canke muri kazoza bo urashobora gutanga uruhimbaza kugira ngo uze kuraba mu kanya keza ko gusenga uze kwatura ama conviction akomeye cyane ni nkuko kandi ushobora gufata umwanya ugahimbaza indirimbo nsha indirimbo nshasha zivanze ugati jewe nzoniko ndagena n'indege muri 2023 amen hanyuma ugakonfess ugasenga ugahimbaza ufete guhimbaza Imana nababariye kandi biramatanye no kungena yize no kungena yitahura ikora nibaza ko ari ibintu bikomeye cyane ushaka kwagura uguhimbaza kwawe uko kuntu ushobora kurengera ku
kubyo ubona ukaja ahasuma amajuru Yes. ubuzima bwawe. Eh. Amen. Amen, amen. Hanyuma indirimbo ntiyanje imbere ni indirimbo nshasha ya mbere nibyo bega indirimbo yawe ya kabiri imeze gute? ndavuga ko nibaza ko iri kiraza Kiraza kubera ko nyene nteraje imbere subira inyuma nimba hari ibya mbere hariho n'ibya kabiri n'ibya gushika nyene imbere kandi hejuru cyane kandi nyene naravuze ngo aho wumvanye naho njana ntaho bisa ni ndazi yuko njana iyikurikira byose nyene nteraje imbere kubera ko tuvyiteke ariko nyene nteraje imbere kubera ko hari ubundi bwiza buzokurikira ubu n'ubundi buzoguma bwiyongera n'ubundi bwabo bibaza ko nyene nayo vraiment irahari kandi vuba cyane iraza kumugaragara. Amen. Reka ngaruke kwa Yannick atubwire ku ndirimbo yiwe nshasha yarayisohotse. Ya indirimbo nshasha yarayisohotse yitwa Nzovuga kabaye Kedeba. indirimbo Nzovuga musanzwe jewe ku munsi sindo nk'ico ndayivugako kandi ashobora kuyumviriza umunsi wose iri mu mayekute ubukeye nkumva nshaka kumviriza ya ndirimbo. Mbega uvuze ngo nzovuga ushaka kuvuga ngo nzovuga iki nyene? Umva nyene nzovuga narinze ndayimara indirimbo ntaraheza kuvuga n'ubundi nzovuga umuntu wese rero kuri nzovuga ararenza ko ibindi azovuga ku Mana ufite nzovuga ibikorwa by'Imana yakoze nzovuga ivy'Imana nzovuga uko ufite ivuga ngo haraho uvuga Mana ukamengo birahetse mugabo urinda ijambo ryawe Mana urakomeye ako nakantu kambere ufite ari gihe Imana idusezeranira ibintu ikavuga gaca yigira ukamengo ivyo bintu sivyo ukamengo ni histoire yari haciye mugi Imana irakomeza isezerano mushika ibunganwe ku rundi. Reka twanze twiririmbe nawe twiririmbye ntarayivuga ko neza cangaruka ndayivuge ko bazi muzamukunze ahara uvuga ukamengo biraheze ariko ukarinda ijambo ryawe Mana urakomeye hara ukora ukamengo urahejeje ariko ibikorwa byawe mwami byamaraga heta hara uteba ukamengo nibizoshika wibuka isezerano wavuze urunganwe kurundi cyane hara uvuga ukamengo biraheze ariko ukarinda ijambo ryawe Mana urakomeye hara ukora ukamengo urahejeje ariko ibikorwa byawe mwami byamaraga heta hara uteba ukamengo ntibizoshika wibuka isezerano wavuze urunganwe kurundi nzovuga uburyo ukora aho wasanze ibyo waniye nzovuga uko nakubonye nasanze urenze ibyo waniye nzovuga rwa rukundo rwawe ubwo wankunze nabikwiye amateka yawe yanditswe no mu bitabo kugira ngo ndakumenye wese ariko ntibyakunda gusa buri munsi mbona ubwishimye imbabazi zawe ndageza urukundo rwawe ukama inkomezi hari byinshi wakoze amaso yanje yabonye
umutima wanje uragukunda shemagiza nzovuga uburyo ukora aho wasanze ibyo wambwiye nzovuga ko nakubonye nasanze urenze ibyo wambwiye nzovuga wa rukundo rwawe ubwo wanguze nabikwiye sigaye Yeah. Amen. Amen. Wow. Thank you. Ndabashimiye cyane. Urumva ni ibintu byo kuvuga nyine bidahera. ibintu byo kuvuga bidahera. Yeah. Ufite jewe naratangaye. Imana bagumye bayandika kuva mu itanguriro igice cya mbere. Ibwa mbere na mbere Imana irema isi n'ijuru iragute baravuga. Irema Adamu baravuga. Irema ibikoko baravuga. Iraheba. Adamu aracumura baravuga. Guma yitwa Imana. Turabandanya. Abraham araza baravuga. Isezerano rya mbere baratanguye baravuga. Mose araza baravuga. Abisirayeli baraza baravuga. Imiryango 12 iraza yose baravuga barabandanya. Egiputa iraza baravuga. Ikiyaga gitukura kiraza baravuga Imana. Abisirayeli baraza baravuga mu bugaragwa bavuga Imana. Imana iraza Imana irayizanye turabandanya. Kanani irashika nuko biraheba. Isezerano rya kera riboneka kwa gasembwa ni Imana nyine yabivuze. Zani isezerano rishashi zana Kristo baravuga. Nabugingo no buturacavuga. Amen. Umuntu wese yovuga uko Imana yayibonye bisumba uko bayimubwiye. Cyo gituma naho gerageza kuyitahura ni wayitaruciye muri Bibiliya ni sawa mugabo urashobora kuyitahura bivanye nuko ngene igendera kwireka buri munsi. Amen. Nisanzwe cy'ingiro c'indirimbo kiri muri ibyo. Amen. Nibaze ko naho turangiriza iki kiganiro ufise akajambo wumva wo kongerako. Kuri ibyo yere karavuga ufite yavuga burya nk'ubu nyine avuye ngaha arashobora kuca n'ubundi akavuga kubera ko iyo ndirimbo ahubwo nanje harakantu ndiko ndumva indirimbo ivuga ngo nzovuga ivuga ngo misi yose ndafise ibyo kuvuga kuvuga ngo no mu masaha yeze ndashobora kuvuga Imana nayo ukuntu nabonye Imana ivuga ngo ukuri Imana igumugisha kubw'indirimbo nziza cyane ivuga ngo nzovuga aho wankuye ibyo wambwiye nasanze urenze iyo mpago nzovuga nanje vraiment uko Imana ikora murakoze cyane reka turashimire kuba mwaciye muri kino kiganiro twifuze amahirwe no mu bikurikira. Amen. Murakoze cyane gose namwe turabashimiye cyane kuko ngene maze kutwakira ntimuduhimbe. Amen. Naho nejo mwotubwira no kuri Yesu tuzaturibuka. Amen. Kuri Imana namwe bahezagire cyane. Amen. Reka nshimire namwe mwese mwari kumwe natwe kuva mu ntango gushika mu mpera kino kiganiro. Reka Himbaza n'umunsi twirangize ngaha duhana isango muri weekend ikurikira.